ndaramukije cyane abakunzi ba BF ndanabashimira cyane kwigoro kuma batwereka kugira ngo baturiko turi kumwe ariko no munsi n'amajambo menshi fise norinda kubabwira yo kubacanga ibina biriya ariko kwa kundi nyene manje muri commentaire uzamure imitima nubwo udafise icyo ushikiza kugira ngo utwereke neza ko turi kumwe tudatamba twirorera ariko bwana musisanguzi ntari kure yanje mabizi ko turi ndakora mu kije cyane amahoro cyane bona journalist ikanci ndamutse n'abadukurikiranye ndabahe nanje ikaze mu kiganiro kabisa bwana musisanguzi ndiko ndabona amafoto ateye agahinda amafoto ababaje cyane urabacitse amaguru urabacitse amaboko abavuye mwamara abacitse mu kabiri abamenetse imitwe ndiko ndababara cyane ndiko ndabaye amafoto bwana musisanguzi n'ibintu biteye agahinda n'ibintu umuntu wese ubimweretse acagomba kwiruka n'amaraso menshi yamenetse n'ibintu novuga yuko uri umuntu ufise umutima uhuha uri umuntu ufise utinya cyane udashobora kubira bwana musisanguzi urashobora kutubwira ico bacabaye neza na neza ko ibi bintu biteye agahinda sasa bwana journaliste nkuko kivuze nukuri n'amafoto ateye umubabaro cyane gose ateye agahinda n'amafoto umuvyeyi yavyaye agifise abana bageze mu bigero ego atokwifuza kuraba kuko yohava ace yibaza ko ari n'umwana wiwe tumaze iminsi tuvuga yuko igihugu cy'u Rwanda kiriko kirahekurirwa muri Kongo ariko abantu bamwe ntibavyemere ego ariko abavyeyi bo bamaze guhekurwa nibo batahura aya majambo tuko turavuga ego hariho n'abatwandikira bakatubwira ati bijya muvuga n'ukuri mugabo twebwe ntabwo dushobora kubivuga ego ko ntaho twabivugira bona journaliste n'abantu badukurikiranye ego habaye ishano habaye ibara reka nkoreshe iyi terme ubugesera bwadutse muri Warikare ubugesera bwadutse muri Warikare M23 imaze iminsi itangaza ndavuga M23 n'abakunzi bayo bamaze iminsi batangaza yuko bavuye muri Warikare kubera ko ngo bagomba kubahiriza inzira z'amahoro biciye nako bagomba guhagarika imigwano bakurikira inzira z'amahoro ego batangaje yuko basohoyebo iyo ingabo zabo no kuvuga ngo nta migwano yigeze ihabera niko bo bavuga nta migwano yigeze ihabera ahubwo bo bakoze iki bashoboye gusohora ingabo zabo muri Warikare kugira ngo bubahirize ibyo basabwe n'amakungu ego ariko ibintu bihejeje kuba mu kanya gatoya gaheze ni ibintu byerekana yuko ari abaswaganyi ego ari n'ababesha ego reka twinjire mu donedo bona journaliste abantu bari kubadukurikirana tubabwire ivyo ingene vyagenze aba M23 inyuma y'imigwano myinshi yabereye muri Warikare ego imigwano ya novuga ni bitero byari ko biragabwa na coalition ya Wazalendo FDNB hamwe na FRDC barashoboye kwirukana kabisa nabi nkimbwa M23 muri na RDF muri Warikare barabirukanye kabisa barabakubise barabahondagura baranabashorera ibi nubwo M23 nabayo batavyemera uyu munsi rero M23 nimbe yari yibagije ngo FRDC yacisinzira ntabyo nzi nimbe bibagije ngo ni vya bindi babirukana ahantu bwaca bagatanga igiturire bagaca basubira cya kibanza ntabyo nzi bazindutse bishongora ngo bagarutse gufata Warikare bana journaliste terme militaire bakoresheje ngo bari bashatse kugira ama débordement no kuvuga muri Warikare baca bagwa mu gatego ujya mutego babita gufyonderako ujya mutego baguyemo magingo bariko baraza
FRDC yari maze kubifisa amakuru yose ego ikirabareka barinjira kabisa barinjira 5-5 bamaze gushika ahantu FRDC yateze umutego uwumve ngo abantu baza kuraba aya mafoto baza kwitahura neza kano y'inkoho bayishira ku mutwe ego apana byo kuvuga ngo ngurasa ngo 10 metres 500 metres no bafatira ko ubwongo bugasanzara maze kwibona ego amara agaturika amaguru bana journalist gacikagurika ubugesera bwadutse ego babishira ubugesera bwadutse sasa hari umuntu aca yibaza none bano bantu bakuye ingabo muri Walikale bagahitamwo inzira y'amahoro aba byagenze uku bari baje kuri kandi muri Walikale aba bishwe nabi baziziki nimba bavuye muri Walikale kubera ko bahisemwo inzira y'amahoro yego tubite yuko aba boba bari biyongoye kuri M23 tubyite gute sasa bona journaliste iyi ntambara ariko muri Kongo ifise utwumiza twinshi ifise amayobera menshi cyane gose irimwo kanabite gucengana hagati y'abahanganye kuko nimba bavuga ko bari bavuye muri Walikale none bari bagatse gukora iki tuvuga n'ukuri bari bagatse gukora kwiyahura bari bagarutse kuyisubiza je nibaza yuko bica vyerekana yuko bwana Musangozi nabuciriyemo yuko mu kuhava ahubwo bakubiswe niko biri twarabivuze ku rubuga rwacu twarekanye ingene aba wazarendo bagenda bakabasotora bagaca basubira inyuma kugira ngo Sukhoi na drone zikorera akazi zabacucuma bagaca basubira mu myobo no mu mabuye mu masenga y'ubuye mu wazarendo akongera akabasangayo akabakoma bagaruka Sukhoi na drone zigacucuma babona kuvayo kuko nta nisaganirizo bari bafise uyu munsi rero bari bagarutse bari bagarutse barabe ko bisubiza iyi Walikale mugabo kubwa amahirwe make reka nkoresha iyo mvugo baraye basezeye isi nta numwe yacaruwe hari umuntu ujya mu radwaye nkuru yavuze ngo babarungitse muri Afrika y'Epfo baraye barose visa yo kuja muri Afrika y'Epfo bitagoranye atandege buri voilà ça nubwo tuko turabitwinga bwana journaliste birababaje cyane birababaje ni hamwe akabi gatwingwa nk'akeza mugabo nta kundi sitwe twabishe iyi nkuru twategeza kuyitangariza abadukurikirana bumve yuko muri Walikale aba M23 bari baramutse baje kuyisubiza uzi ndi nkuru bwana journaliste n'indi nkuru nobanda kwegera ko nubwo dushobora kwifatira umwanya urambuye burya muri territoire ya Masisi Masisi centre hageze 2:00 y'agatondo uyu munsi ifirimbi yamaze kuvuga habaye imigwano y'akanyisase kugira ngo bashobore gukubura M23 n'umaradf bamukureye ahubwo manza ngira ngo aba bo barabaguze isaganirizo bazagungira Walikale peut-être nta wamenya ariko inkuru dufise nuko aba baheje gupfira Walikale bariko bagenda n'amaguru bariko binjira n'amaguru nta modoka bafise indege bari bafise yabunguruza barayituriye nta mamoto bafise nk'abawazarendo amabarabara yahameze nabi rero urumva nta kundi reka twihanganisha imiryango yabuze ariko muri rusangi turashobora kuvuga yuko abawazarendo bahagaze neza cyane gose ku rubuga rw'intambara sinzi ko wabonye commentaire umunanditse ku rubuga rwanyu ejo aho yabaje ati koko aba turiko twumva bariko bakora bino bintu n'abawazarendo babandi tuzi 5-5 reka ndamushe bona journaliste icatumye abawazarendo babirukansa n'imbwa zisara ni kubera akagambane kari kakozwe na FRDC ubundi abawazarendo n'abantu bakomeye n'abantu bariko barahagarira ukuri bariko barengera inyungu z'igihugu cabo bariko bankagasuzuguro bariko bakorerwa n'igihugu cy'u Rwanda ntibyari gushoboka yuko rero
umurindi aba M23 batanguranye bari kubandanya kuko ikinyoma ngo kimara umunsi kimara umwaka niko bavuga mu Kirundi kandi ngo nakumvise muri interview yari kuvuga n'umunyarwandakazi aho yavuga ngo ni wahonda umuntu ukamuhondesha ikinyoma ngo wanaguze ngo usigaze utuguvu uzokoresha mu gusubira inyuma igihe azbareka kudida nawe akoresha ukuri sasa rero ndumva umenga iyi nkuru nitwoyitindako nitwoyitebako kabisa reka dusi n'abayirangiriza ngaha ariko ndazi ko hari abantu benshi bayifise ko ayandi makuru nkuko bakivuze tuze gura muri commentaire duhure muri commentaire abaduze imitima dafise ico bavuga ko bayiduze kugira ngo tubashe kubona yuko turi kuma ariko tunababwira yuko abakeneye amashusho amavideo y'ivyo bintu y'abasirikare bishwe nabi bishwe kwa gashinyaguro yuko bashobora kutwandikira kuri ino nimero babona kuri screen hama tukabiba hama tubabibutsa yuko ushize muri commentaire nimero kugira tushire muri groupe nibikunda uratwandikira kugira ngo tubone nimero yawe hama tugushire muri groupe ivyo bintu ndibaza biratahuritse ndanabashimira cyane ku mutima w'urukundo bandana mutwereka twarabwiye yuko inimero mubona ni Mikashi na Banko Boy no dushobora guterera mu vyiyumviro canke mu buryo vyose turakenguruka rero kandi abashimye cyane mwe twabanye mu biganiro nizere ko tukiri kumwe ku mirongo y'urugamba 5/5 ndanabifuriza ibihe vyiza Uwiteka barabira icoroshe bye bye.